kera ubukoroni butaraza atari wo muzirikanyi dufise ubu, kuko kare twigishwa n'abashaka ko dukora tukagwiza umwimbu, none ubu naho twigishwa nabo bashaka ko tubagurira ivyabo. Mbere ku bwabo hako natwe dukora tukimbura bopfuma mbere baduha imfashanyo yo kugura ivyabo nka ya nkumi itanga amahera ngo baze kumukwa. Kuri abo batwigisha turabirako, kuri bo ni vyiza ko umuntu yogwara kugira gure umuti bakoze, nico gituma batwosha kugira mbere n'ibintu bidutera ingwara. Bakubwira ngo isiga imiti canke ngo uyinywe kugira ngo uhindure urukoba, ejo naho bugaca ukagwara kanseri. Bakubwira bati akira akagegene canke agakingirizo ngo ushake ushurashure ngo kuko ntuzogwara, bwaca ukaba intavyara iyo ibihimba vyirondoka bitagwaye kanseri nyene. None nko kumva ngo woba mwiza wikuye urukoba rwawe, iyo si ingwara? Kumva ko utoba mwiza ufise umushatsi wawe wakame, iyo si ingwara? Kumva yuko utotunga urwara rwawe, iyo si ingwara? Hariho mbere n'abigeme bageze mu bukumi banka gufungura ngo bagume bafise umubiri unyabuye, bakibagira ko umubiri utaronka ibifungurwa bikwiye uba amagonyagi udashobora kurinda ingwara. Hariho n'ibindi bitera ingwara ntovuga kuko biteye isoni ariko bisinzikaza amagara y'abantu. Abantu benshi mu gwaruka baramaze kumera nk'abihebura, baja mu biyayuramutwe, mu bumaraya kugira barondere amahera yoroshe. Ivyo byose nivyo bisinzikaza amagara yo gwaruka, bikonona umutima w'ubuntu. Hamwe vyobandanya uko mu misi iza igihugu kizobura abo gituma. Ndasaba mwebwe abakiri bato kutajana nyabahururu mu gukurikira ihindagurika ry'isi rya none batabanje gusobanura icatsi n'ururo, kuko keshi ivyo mwita iterambere bijana n'itituka ry'imico n'imigenzo. Hariho inkurikizi ziterwa n'ihindagurika n'umuvuduko w'iterambere ry'ubuhinga rya none, zigashobora kubangamira kazoza kugwaruka rwacu mu gihe abavyeyi n'abigisha abarezi batabikurikiranye neza. Bavyeyi mwakoraniye ngaha, niweje ukuntu mwakoranye ngaha ngo muzirikane ikibazo c'ubuzima bw'imiyabaga, numva nanje ndemye. Mu bisanzwe abana bageze muri ico kiringo baba bafise amagara meza mu gihe bakurikiranywe neza bakiri bato. Ica mbere bakeneye ari naco gikuru ni imfungurwa z'umubiri n'iz'umutima. Twokwitondera cane cane ingwara zabo, kuko keshi haraho usanga tubavuza ingwara zitarizo kwa muganga, ingwara bokira bakurikije impanuro kivyeyi. Turi nararibonye, tubikoreshe mu gutora umuti ubereye mu bihe vyoroshe, tubereke inzira nziza. Hariho nk'ingwara zivugwa no kwinonora imitsi, bikaba bitumvikana kubona abana bacu no musi birirwa baryamye canke bicaye imbere y'imbonesha kure umunsi wose ugahera batigeze banonora imitsi. Ugasanga abana bacu birikwa bacuritse umutwe mu matelefone, bari ku masanamu n'ibiyago vyo ku mbuga hwaniro, natwe tukabareka ngo niho ngo batodutera ingorane, ariko tutibagira ko tuba turiko turabicira umuzirikanyi wabo. Abakurambere bacu barayamaze ngo igiti kigororwa kikiri gito, kandi nko wanka kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga umurambi ukabira nkayo. Umwe mu miti ikiza cane cane abana bacu ni ukubakundisha ibikorwa, tukabaguma hafi, tukabaganiriza, tukabaremesha
ndetse tukabaha indero runtu. Ikindi twakwitwararika ni ukubakundisha ivyabo, babeho nk'abanyafrika, ntibagume barota kubaho nk'abanyaburaya. Erega hariho n'indwara umuntu aterwa n'ibikomere vyo ku mutima, kuko ataronka ubumuremesha, akabura uwatura ingorane afise, ata umwumviriza, ata n'umutegera.